Ndabaramukije abakunzi ba Rukumedia, ndabaramukije mwebwe abakunzi b'ibiganiro bitandukanye mushikirizwa n'imbonesha kure yacu kandi ariyo yanyu ya Rukumedia. Ndabaramukije mwebwe abakunzi b'ibiganiro cyane cyane by'inkino tubashikiriza ibiganiro bitandukanye ku munsi wa mbere no ku munsi wa gatanu turashikiriza ibiganiro vya Look Sport, ku munsi wa gatatu turashikiriza ibiganiro vya Mumenye, ku munsi w'ejo mwarabonye ko twabashikirije ikiganiro ca Coach Christian canke Coach Ndindi w'umugwi wa New Star. Ku munsi wa kane turashikiriza ibiganiro vya Midweek n'ibindi bitandukanye. Reka rero ndabaha ikaze. Rero turi ku munsi wa kane turi igenekerezo rya 2026 ntwarante umwaka wa 2026 mbako turiko turatera twegera imbere muri uyu mwaka mushasha wa 2026. Muri Midweek yo kuno munsi rero abari bamaze igihe badukurikirana mabonye ko twari tumaze iminsi turi muri basketball ariko no turagaruka muri football. Ku munsi wa kane wahera twari twagendeye imigwi kuritegura ihiganwa rishasha rya Aber ryamaze kuba mbere rinatangura. Twari twagendeye umugwi wa New Stars, twari twagendeye umugwi wa Rezipo, twari twagendeye umugwi wa Tigers ndetse turanagendera n'umugwi wa Care. Ku munsi wa kane wakurikiye ariko ku munsi wa kane duhejeje twari twagendeye umugwi w'Urunani, twari twagendeye umugwi wa Dinamo, twari twagendeye umugwi wa Gymkhana, turanagendera ndetse n'umugwi wa Remesh. Kuno munsi wa kane turaza kuva muri basketball tugarukiye umupira w'amaguru muri football, aho intamba mu rugamba tuza kuvugana ko kuri uyu munsi biteguriye urukino ku munsi w'ejo wa gatanu mu gisagara ca N'Djamena hariya muri Chad, abaza batana mu mitwe n'umugwi inserukiragihugu wa Chad. Ni muri phase canke tour préliminaire mu kurondera umugwi uzorengana uzoshobora kuja mu matsinda, ni mu nkino zo gukurakuranamo kugira ngo barabe imigwi zo kwitabira igikombe ca Afrika cyo mu mwaka wa 2027. Reka imbere ko twinjira midoni tubabwiye n'ingene tubashikiriza ino biganiro tubanze tumire amate gato cyo tugaruka n'idoni. Nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye, ibanki BCAB yamana bishasha. Twabazaniye ubuhinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikura amafaranga. Mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute? Nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikura amafaranga ukoresheje ikarata nikeli. Ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki? Ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko ngo havubura n'abagizi ba nabi bakayakwiba. Ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikura amafaranga yawe kw'ishami iryo ariryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo have ushikirwa warushe. Ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose. Shika mu iterambere na BCAB. Ya reka tugaruke twinjire n'idonido y'iganiro cacu. Reka nabwiye ko tuzogwanira ku ntamba mu rugamba mbega vyifashe gute. Murazi ko ihangiro ry'uwitwa Sangwa Patrick Mayani umumenyereza mukuru w'intamba mu rugamba agifata amabanga yiwe yemeje yuko intamba mu rugamba ihangiro ryo rya mbere ari ukuzishikana mu gikombe ca Afrika c'imigwi iserukirabihugu mu mwaka wa 2027. Ni igikombe novuga ngo kizobera hano mu bihugu bibanyi by'u Burundi, mu gihugu c'Ubuganda, mu gihugu ca Tanzania ndetse no mu gihugu ca Kenya. Ibihugu bigera kuri bitatu akaba ari byo bizokwakira ico gikombe. Kuri no munsi nk'uko kw'isi yose novuga ngo FIFA irategekanya amakonji canke amatreve. No turi muri treve yo mu kwezi kwa gatatu, twaruka muri treve araheze igihe gitari gito. Imigwi iserukirabihugu yose iriko irakina mu nkino zitandukanye ku migabane yabo. Uno munsi ku mugabane Afrika azoba ari nkino zo kurondera ikombe zo kurondera kuja mu gikombe ca Afrika mu mwaka wa 2027 n'intamba mu rugamba ziri mu munsi ziri mu gihugu ca Chad mu gisagara ca N'Djamena, aho bamaze iminsi bitegura bari mu myimenyerezo abazotana mu mutwe ku munsi w'ejo n'igihugu ca Chad. Mu gihe cyo kuno munsi tuza kuba dufise abatumire bagera kuri batatu. Abatumire batatu nabamenyesha makuru b'inkino batandukanye, n'uwitwa Gift, n'uwitwa Kado, n'uwitwa Blaise Paulin baza kuba badufasha kurabira hamwe mbega intamba mu rugamba zimeze gute, mbega icizere kirahari, squad dufise uno munsi imeze gute, mbega ivyo Sangwa Patrick Mayani yaje kuba yiyemeza wewe azoshobora kubishikako bafatiye canke dufatiye novuga ngo ku rutonde canke ku bakinyi dufise uno munsi mu ntamba mu rugamba. Ya nuko reka rero twakire Blaise Paulin abariwe duhera ko atubwire mbega Blaise Paulin abona gute intamba mu rugamba uno munsi. Blaise Paulin arafise icizere mu bakinyi witwa Sangwa Patrick afise, mbega ho kugiki kugira ngo intamba mu rugamba zigere aho zishobora kunezereza abarundi. Nibaza ko imyaka 8 gira irangiye hari mu mwaka wa 2019 niho intamba zashoboye kuja mu gikombe ca mbere mu mateka yazo muri Coupe d'Afrique des Nations. Umva ko imyaka iheze
atari mike uno musi Mbega birakunda reka twumvirize Blaise Paul. Uno musi mugwi intamba mu rugamba muri Treve International bakaba barategura intambwe ya mbere yo gushika muri kombe ca CAN 2027 uravye muri rusange ubona intamba mu rugamba uzibara gute uko zimeze muri rusange? Bon, bwa mbere ko nazibona ari ekipe idahagaze neza kuko nicerekana ko idahagaze neza nta twahereye kuko iyo twari duhagaze neza twari kuriniye tukaja muri tirage sori y'ama groupe direct rero kubona twahereye hano hantu mu majonjora ku bihugu 12 vya mbere bifise amanota make canke bibi ku rutonde rwa classement FIFA no kuvuga ntiduhagaze neza rero novuga yuko ikigiye gutuma dusa guhagarara neza ngira nkaho twahora muri za 2016 2015 tugeze kuja hafi mu bibanza ijana vya mbere novuga ko ari urukino rwa mbere tuza gutsinda igihugu ca Chad turi imbere yacu gato hanyuma tuje mu magroupe ya eliminatoire tumaze kuja mu magroupe ya eliminatoire tukaronka resultat nziza ibyo bizotuma ngira nka jemvuga ko duhagaze neza. Ya uravye effectif no musi ntamba mu rugamba zifise irashimishije. Bon effectif naba ko idashimishije cyane gose ariko uruhande rumwe ntishimishije urundi ruhande irashimishije. Nishimishije gute kuko iyo twaba dufise nk'abakinyi bafise qualité nziza tubona bakina i Buraya mu mashampiyona akomeye tubona bakina mu club yo muri Afrika mu mashampiyona akomeye nuvuga ko tukaba dufise qualité nziza cyane gose cyane bisigwa muri ubu buryo iyo tuvuze ibihugu bifise qualité nziza cyane gose abakinyi beza bashimishije ni ibihugu tubona nk'ibi vyama mu kure hashoboka bashika muri demi finale za CAN hano muri Afrika bamwe muri Coupe du Monde anavuga nka za Senegal za Cote d'Ivoire za Maroc za Nigeria za Cameroon n'izindi rero ivyo gwego ntitwarushikako numva ko dufise abakinyi beza cyane gose guhangana n'ivyo bihugu ariko nkavuga nti kurundi ruhande abo dufise ni beza kuko abatwikorako naba bakina mu Burundi bakina mu Rwanda muri ayo mashampiyona ari mu division inférieure novuga ku ruhande rumwe ko abakinyi dufise ari bo beza ariko sibo twatwifuza gutunga beza nk'igihugu c'u Burundi buri mukunzi wese abayifuza yuko abona igihugu ciwe gitemera umupira w'amaguru. Uravye Sangwa Patrick afise ihangiro ryo gushika muri CAN 2027 urabona ko iyo hangiro azoyishika birashobora gukunda ariko pourcentage ndende cyane gose arigiye bitokunda kuko icambere gushika muri CAN intambwe ya mbere ni gutsinda urukino rwa Chad match kuyikuramo tutitaye ku makenzi tashobora kuva muri Chad nane Bujumbura donc no kuyikuramo nomaze kuyikuramo birashobora kubivuga tumaze kuraba ukuntu tugiye mu groupe nabo duhuye mu groupe intambwe iracyari ndende cyane gose gushika muri ama groupe ya CAN dufatiye ukuntu bwa mbere kuri resultat zintama mu rugamba ko zagenze nk'ubu dufatiye kuri match zitanu zero kokira ku ntama mu rugamba ko zagenze si resultat zihumuriza zotuha garanti yuko tuzotsinda n'abandi je mbona yuko pourcentage ndende cyane gose fatiye ku ivyo kundi umuhesha makuru jewe zishobora gufata nk'ivyo abafana bafata canke ivyo umuntu ashobora gufata ni ibiharuro bakindufise qualité uko twitwaye muri match ziheruka vyerekana yuko tutitwaye neza cyane gose turagutsindwa n'igihugu ca Kenya turi wacu mu Burundi match ya mbere kuri stade Ntwari twatsinzwe n'igihugu ca Gabo kiri wabo twatsinzwe n'igihugu ca Gambia kitari wabo kiri mu gihugu ca Kenya rero ivyo byose ugira vyanalize ukabishira hamwe biboneka yuko dufise travail ko ikomeye cyane gose atasekirite ku bwanje hari mbona yuko tuzoja mu gikombe ca CAN. Ya imbere inyuma ya Blaise Paul reka tuakiri witwa Kado Nshimirimana asanzwe mumesha makuru kuri radio television Rema nawe nyine araza kutubwira uko abibona uko abona intamba mu rugamba Mbega afise icizere cyuko intamba mu rugamba zishobora gushika muri CAN 2027 na wizi reka twumvirize Kado Nshimirimana. Yego uno musi intamba mu rugamba ziriko zirategura urukino zizokina mu rwa Chad mu kurondera itike ryo kuja muri CAN 2027 imbere ko dushika kuri iyo tike muri rusangi aho tugeze uno musi intamba mu rugamba muri rusangi uzibara gute? Bon icambere no shobora kwishura ku cerekeye ico kibazo c'intamba mu rugamba icambere twitahura nuko ni igihugu igomba guseruka. Igihugu rero giserutse mu isanzwe umurundi wese ahari yawuba ngaha mu gihugu cacu canke uba mu makungu ategeza kumva yuko bimuraba kugira ngo akurikiranire hagufi umugwi nserukira gihugu
ku bwanje rero ndiko ndabona yuko nivyo turacari kure cyane gose kuko ugiye kuraba n'intamba mu rugamba kugira ngo icambere tuje muri aya gukuranamwo ico no kwita barrage nuko icambere dufise amanota mabi niyo bitangwa na statistique dufise amanota mabi kuko namba tubanje gukurakuranamwo kugira ngo dushobore kuja mu mapure turondere kuntu tuzoshika mu gikombe ca CAN bisigura yuko bacaguye ibihugu bifise amanota mabi cyane gose au niveau ya continent Afrique. Urumva yuko nico gituma mugani rero ico ni cambere d'abord twategeza kubona yuko ari kibi ku gihugu kuko twarasubiye inyuma. Ikindi naco no kwizera yuko integuro ziriko ziraba ari nziza ku ruhande rw'umenyereza kugira ngo dushike kure ahashoboka. Ya uno musere ntamba ziri muri Chad zigekana igihugu ca Chad ni igihugu kiri inyuma yacu kuri classement FIFA amahirwe ni menshi ku ntamba ziri favori canke biragoye. Bon biragoye kuvuga kuravye nakubwiye yuko mu ntango yuko uno munsi turi mu bihugu bifise amanota mabi muri Afrika nico gituma natwe twatanguriye mu majonjo yo gukurakurana mugira ngo tuje mu mapuri yo gukurondera itiki yo kuzoja mu gikombe ca Afrika bisigura yuko turi mu bihe bitari vyiza ugiye kuraba ni match zitandatu duheruka gukina twatsinzwemo zine dutsinda rumwe tunganya rumwe urumva deja ivyo ni ibintu bigoye kwizera yuko ibiri imbere ari vyiza kiretse gutunganya neza kumenyereza kuba kwateye imbere aho sawa twovyizera ariko ikindi naco coduha icizere nuko turavye ku muguzi ugiye gukina wa Chad nawe nyene uri mu bihe bitari vyiza nka twebwe nabo nyene afise amanota mabi kuko uravye nk'imatch indwi beruka gukina batsinzwemo zitanu banganya kabiri urumva yuko deja bobo nubwo ko bari mu bihe bibi cyane gose kuturusha ariko nkuko nayikubwiye utegura neza nibo bintu bigenda neza uno munsi namba Chad yateguye neza ishobora kudutangaza ariko nitwibagira ko natwibwe namba twateguye neza bishobora kubatangaza kubera iki dufise abakinyi bameze neza abakinyi bafise kahise mu mugiserukira gihugu basonga bafise experience baragarutse notama nka Basedo ntibazonkinza ba Cedric Amis novuga yuko hari ikintu kinini ca experience bagiye guha abana bakiri bato kugira ngo dushobore kwitwara neza ku rukino rwa Chad zokinira wa Benjamin. Uno musi bimeze neza turabona effective dufise aho kugukiki ikintu cyo kwamerera mu ntamba mu rugamba. Ikintu ca mbere cokogwa ni collectif nukumenya yuko uno musi football ahigeze no gukorera muri rusange no gufatana mu nda apana kuvuga ati jewe ndi kanaka ugombe kwikina nawe nyene cyangwa ubone ko ari ushoboye mu kibuga kuko turamaze kubibona kenshi yabakinye mu kibuga bafatanye mu nda nta kintu na kimwe kitagenda neza turabona ibihugu vy'amari kubera dutangaza canka ama club bijya n'ikintu gikomeye cyane akaro kagufi namba ukurikirana usanzwe ukurikirana iby'umupira w'amaguru canke nabandi bakora dukurikirana kuri iyi mbonesha kure yanyu mwarabonye umugwa wa Real Madrid usezera umugwa wa Manchester City uravye muri sondage yari yabaye ibice 85 kwijana abantu babona yuko Real Madrid ashobora gusezera Man City kubera iki bivanye n'ukuntu hari abakinyi benshi bari mu mvune ariko rero kubera bashize imbere lo collectif bagafatana mu nda bakaja mu kibuga bagize umwe nico cyatumye ushobora gusezera umugwa wa Manchester City natwe ico nababwira ni kimwe mu gintamba mu rugamba twofatana mu nda abarundi muri rusange tukabaguma inyuma tukabashigikira mu mugiserukira gihumenyereza sangwa agatanga ijambo rihumuriza cyangwa ryo kwerekana yuko turi ntamba koko tukaja mu kibuga dufatanye mu nda nta kibuza ko Chad tuyisezerera gusezera Chad ni kimwe coach afise ihangiro ryo gushika muri CAN 2027 intamba mu rugamba birashoboka canke ntibishoboka iyo ni migambi uri umumenyereza canke uri umuntu wese ronsa akazi ikintu ca mbere wemerera umuntu aguhaye ako kazi nuko akazogakora neza uno munsi rero umumenyereza aronsa akazi mu mugiserukira gihugu icaniro ca mbere yemera ategeza kwerekana ico bita les objectifs ihangira agomba gushikako uno munsi rero ihangiro sangwa yerekanye niryo kudushikana muri CAN ya 2027 ivyo nitwo kimuhora kuko nico kintu ariko arategura uno munsi amwe rero amanota toboneka canke umusaruro toba mwiza niho twotangura kumukondana tivyanse muga muri ico gihe reka turindire ngira mwarabonye ko yafashe mu giserukira gihugu turi no mu eliminatoire ya mondial twari mu manovga mu gukurakurana mu kurondega ikinovuga ikiyo kuzoja mu gikombe cy'isi yaratubwiye ati ntimurabiri ko biraba kuko ndacari ko ndategura jeje nababwiye ni bya bini nyene ihangiro ni CAN ya 2027 urumva yuko muri ico gihe reka tumurindire uburero CAN 2027 igikorwa kiratanguye hanyuma turabati mbega bimwe yemerera abarundi ariko arabishikako
mbega amanota afise uno munsi arahumuriza aho nozovuga ati rero wamenyereza ibyo yatubwiye uno munsi turabona ko bitagikunda. Muri kano kanya reka twumvirize witwa Gift nawe nyene irakoze Gift mumenyesha makuru w'inkino nawe nyene kuri Nil Sports arashaka kutubwira nawe nyene uko abona intamba mu rugamba ikizere afise kingana gute mbega intamba mu rugamba tuzitega kwiki. Uno musi turi muri Trêve International muri football umugwi intamba mu rugamba nawe nyene urimo uno musi muri rusangi umugwi intamba mu rugamba ubona gute? Murakoze cyane umugwi nserukira intamba mu rugamba nivyo turi novuga ahantu atari heza cyane kuko tugiye gukinana kuvuga inkino za preliminaire tutari dusanzwe dukina tuzokina n'umugwi nserukira igihugu wa Chad kandi ugiye kuraba integuro zeko zirahaba ntawo bideha haba ku mugwi nserukira igihugu intamba mu rugamba haba ku mugwi nserukira igihugu wa Chad bose bimeze neza ariko umuntu ngo ari wabo abari favori rero muno mwanya Chad mu gihe iyo yatwitangiye gutegura neza gusumba equipe nationale kandi bo bari wabo mwaka kanya twovuga ko turabiye kuri classement FIFA isoka buri kwezi canke uko igihe kigiye kiragenda ni migusero kiragihugu idafise mateka meza haba ku Burundi ndetse na Chad. Uno munsi Chad ifise kibanza cijana na 77 kuri classement FIFA. Uburundi dufise kibanza cijana na 45 si je ne me trompe pas. Ariko muri football nturaba kahise uraba kuno munsi ugezeko kuko kera hari imigi twagiye tubona y'ibura yari ifise amateka no munsi atari kwira. Rero uno munsi equipe nationale izokina urukino ruvuga ni nka finale kuko izi tour préliminaire murazi ko bafashe ibihugu novuga 12 ku mugabane wa Afrika byanyuma bidafise ibanza vyiza hagati cyasohoka ibihugu bitandatu bije mu matsinda hama turonke ya ndivate yahangira kuja muri kane umumenyereza Patrick Sangwa yatwemerera ariko ivyo byose kugira bikunde irifoko tubanza gutsinda mu guserukira igihugu wa Chad. Gasoka rero umuguserukira igihugu intama mu rugamba ufise akazi gatoroshe mu gihugu ca Chad. Muri football vyose birashoboka ariko birashoboka cyangwa ntibishoboka ati gute uno munsi dufise abakinyi beza kandi mu guserukira igihugu intama mu rugamba batora abakinyi beza mu beza twarabonye ngaha mu Burundi baratoye umugarizi twese tuvuga ati ni sawa umugarizi wa Musongati ameze neza Charles Daniel baratoye mu defenseur wo muri Aigle Noire Muzande Juma ameze neza baratoye nuvuga Kevecho itungiwe yarasanzwe atumako uno munsi turafise umukinyi karuhariwe ndavuga nukwita umukinyi mpuzamakungu akina muri Ogisenis Yusufu Nyange nubwo yaramaze igihe nuvuga cy'umwaka atagaragara mu rukino mu nkino kubera imvune yari yagize ariko uno munsi yagarutse turafise umukinyi novuga nka Jean Claude Gimugisha benshi bamaze kumubona ko na niveau yiwe iri kiratera imbere bivanye n'ari karakinira ndetse n'icizero umumenyereza muha rero kuzokina na Chad birashoboka ariko cyo turaba mbega inkino zitanu dore ko gukina nk'abarundi zagenze gute tufise umumenyereza Patrick Sangwa twatsinze urukino rumwe gusa twatsinze mu guserukira igihugu wa Guinea twagutsinze igitsindo kimwe kubusa ariko za Cote d'Ivoire za Gambia za Kenya za Gabon zose zaradutsinze rero mu nkino zitanu Burundi bariko gukina twatsinze urukino rumwe impamvu mbonera ko n'umunsi bishoboka nivyo nta makuru ayimbitse turonka ari mu gihugu ca Chad ariko turabyigwa n'abariyo yuko iklima ari nziza harashushe ariko nabo bariko baragerageza kuyadabuta rero je kubwanje kumenyesha makuru ntavuze nk'umufana w'intama mu rugamba kuko umuntu wese ari mu Burundi no munsi yipfuriza intsinzi n'aba mu rugamba nanje ndimo ariko birashoboka cyangwa ntibishoboka mugabo je kugiye wanje ndavye swade bajanye nkaraba urukino ingene bariko baragutegura oseriye ndabona ko ibintu bishobora gushoboka kuko hamwe twoviramwo mw'itur préliminaire tukagwamwe n'igihugu ca Chad ibara ryo barigoye yahangiye kuja muri CAN 2027 yobuze kubwanje rero ndabona ko Patrick Sangwa na staff technique yose muri rusange bashobora gufata urukino nka finale kubwo wanje rero hariya birabasaba nimuburi buri gutsinda hano baze bavuga ati ni gucomplete rero kubwo wanje gutsindira mu guserukira igihugu wa Chad turavye kahise ka Chad tukaraba kahise ko Burundi tukaraba classement FIFA tukaraba abakinyi bafise tukaraba abakinyi twe dufise gutsinda mu guserukira igihugu wa Chad kwigwanje ndabona birashoboka. Nuko abatumiye twe dufise nabo batatu muvise ko batubwiye ibintu bitari bike ku ntamba mu rugamba kuno rukino biteguriye ku munsi wa gatanu hariya mu gisagara ca Njamena mu gihugu ca Chad ariko kandi urukino rwo gusubiriza rukaba ruzobera hano mu gisagara ca Bujumbura kuri Stade Intwari kwigenekerezo rya 34 uku kwezi nyene urumva ko ni vuba cyane.
umugwi uzoshobora kurengana ukaba uzokiga imbere uzotsindwa nawe ukazoca usezererwa mu gikombe ca Afrika c'ibihumbi 2027 nuko ikiganiro cacu kigarukiye hano ariko imbere yuko turangiza twifurize amahirwe masa imisore canke abagabo bagiye kuduserukira mu ntamba mu rugamba hariya mu gihugu ca Chad nuko mugire aho muba mubahwe naho